Ndabaramukije ndabahenekaze mwese muri aya makuru tugira tubashikirize ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Incamake imbere yuko tuyabashikiriza ibiro vy'umukuru w'igihugu vyerekanye aho bihagaze ku banyepolitique berutse kuvuga ko bifuza gutahuka mu gihugu. Willy Nyamitwe umunyamabanga mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya Petero Nkurunziza akavuga ko abo banyepolitique bagomvye gutaha ariko ataco bosaba kuko hageze ko bishikana. Ngo kubona ugwaruka ruriko rurigishwa inyigisho z'ukwanko hamwe n'inyigisho zo kusubira kuvuga amajambo yo guhamagarira abandi abantu kumarana ngo nibizoguma bikurikirana ugo gwaruka mu myaka yabo yo muri kazoza. Ivyo mukaza kubikwirikira n'umumenyesha makuru yigenga Frank Kaze aho yari mutumire mu kiganiro Club de la Presse. Nayo ngukuri kurababaza abakozi b'Imana ngo basoma ivyanditswe muri Bibiliya ariko ivyo navyo abanyepolitike bamwe bakavuga ko abakozi b'Imana bavyishimikiza kugira berekane aho bahagaze mu vya politike mu kanya nidonido. Dasubiye kubaramutsa haba inama yakoreshejwe n'abavugizi b'inzego zimwe kuri uyu wa gatano mu ntara ya Gitega kubijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2020. Umuhanuzi mu vyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe akaba yaboneyeho kurira inkoni ku gishitsi abanyepolitike bavuze ko bashaka gutaha mu kubamenyesha ko gutaha boshaka bagataha ariko ataco barinze gusaba kuko batashe kuko byabananiye umugambi wabo wo gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu. Bati nibatahe nayo ivyo gusaba ivyo leta yo kwisunga ntibirimwo. Willy Nyamitwe hanyuma rero ngo baje bakora tahuka mbega hari kizosubirwamwo tunasonga mbere igihugu kiguma kibandanya ni nk'ibisi aho ihagaze irahagarara bamwe bakuruka abandi bakinjira ariko ntisubira inyuma hariya bajya nidusubira inyuma no kuvuga ko bazoba barishikanye kuko baragerageje gutoba umutekano vyaranse baragerageje gutoba demokrasi vyaranse ubu rero hageze no kwishikana chini ya ulinzi nta nikindi gishoboka. Murakoze cyane. Kurako kajyo nyene Willy Nyamitwe yasubiye aravuga ko amakuru ashikirizwa n'amaradiyo yo hanze kubijanye nuko malaria yabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi ngo nugushikuza kwa maradiyo kugira ngo abagwiza tunga ntibazane imitahe yabo mu gihugu. Bakaba yabishikirije muri iyo nama yabaye kuri uyu wa gatanu. Willy Nyamitwe akaba avuga ko ayo maradiyo mva makungu nayo ari mu bihanze igihugu. Willy Nyamitwe maradiyo ashira mu ngiro politique y'imigenderanire y'ivyo bihugu na cyane ya Afrika. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko bije nibimenyesha makuru bikoreshwa muri propaganda na bijya bihugu nyene rutura. Ni kuko ivyo bihugu bishaka kuza gukorera hano muri Afrika, wewe ushaka kumenya makuru y'igihugu cawe abari wose yukumenyesha niyo mahinyu ahari muri bijya bimenyesha makuru. Rero bijya biri muri propaganda nivyo bice bikoreshwa kugira ngo bashobore gukoropa abantu mu mutwe bumve yuko n'indongozi zibatwara ari indongozi zibarongoye nabi. Aho uzabumva bariko baravuga muri RFI ngo umurundi umwe kuri babiri ngo agwaye malaria. Bifite intumbero nyabaki nukugira ngo abanyamitahe canke abantu ingenzi bamwe bita baturiste nibaze mu gihugu bagira abantu bariko baratunganya amatora. Hariho abarundi benshi bariko barataha, hariho abaririnzi benshi abacuranzi bava hanze baza mu gihugu cy'u Burundi, abantu benshi bamaje mu gihugu cy'u Burundi bagira bitunganyije amatora bigenze neza, umutekano urakwiriye. None kugira ngo tubayobye amatora ntazabe abantu ntibasubire gutwara n'imitahe yabo muri kiya gihugu, reka tuvuge yuko mu gihugu kiriya gihugu ugiye y'icugwara malaria ucupa niyo ntumbero. Biga rero birafise igituma babigira. Kuri ivyo byashikirijwe na Willy Nyamitwe ngo amajambo ashikirizwa nuwo muhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ntakwiye gutangaza umuntu numwe mu gihe ariyo mvugo y'ubutegetsi yo guhakana amabi abarundi bariko baracamwo muri iki gihe. Ico bashira imbere muri iki gihe akaba ari amatora yo bafasha gusa kuguma ku butegetsi bataravye inyungu nyishu botorera ibibazo bihanze igihugu. Ivyo bigashikirizwa na Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB kurikira.
icambere coco nta kintu gitangaje kirimwo irya leta n'abavugizi bayo iramaze kugaragara ko itanezwe amagorwa n'amakuba abarundi barimo ko rero ataco bibabwira abarundi ko barahona n'inzara canke bahona malariya n'ibintu bisanzwe kuko hariho n'abicwa bahonejwe n'iyo leta nyene ni ibintu bisanzwe ni ururimi rwabo kuva mu 2015 baririmba ko Burundi amahoro arijya nawe ko abarundi bafungura bakamena ibisigaye ko amahoro ari umusesekara ariko ico tuzi nuko igihugu kiriko kiratemba inzara irica abantu ingwara zitokwisha abantu zikabica kubera imiti yataye ihari kubyukuri abantu barahona bishwa nabo bacungereye byose mushe bibabwira kuko bajya abantu biramaze kugaragara yuko ataneza y'igihugu bifuza biramaze kugaragara yuko amagorwa abarundi barimwo amakuru abarundi barimwo ntaco babwiye ntayo banezwe ico banezwe nukugumya ubutegetsi ku nguvu kugira ngo babandanye bahonyora igihugu bapfukamye igihugu mu nda birababaje nukuri nagahinda mu mutima umuntu yumva aza makuba ari karamba mu Burundi akumva umuntu yitwa ko avugira umukuru w'igihugu canke avugira leta avuga yuko mu Burundi atabantu bako barapfana malaria ko mu Burundi amahoro ari umusesekara ahubwo ko abantu mbere bo kwiyumvira iby'amatora gusa atabindi biraje ishinga birababaje n'ibara. Turacari mu makuru ya politika abana bariko barakurikirana inyigisho z'inzankano nta kindi bazoshobora gukora atari kibi. Aha Frank Kazo menyesha makuru yigenga atanga uturero two muri kahise eka mbere n'utwubu kwisi ati bibandanije abo bana nta kindi bazosigarana mu mutwe atari izo nyigisho z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Akaba yabivuze ari umutumire mu kiganiro kuri Radio Presse cyo kuri uyu wa gatanu. Iyo ufashe umwana w'imyaka 4 ugafata umwana w'imyaka 5 w'imyaka 6 abona yuko abakuze bamukurira ari bategerezwa kumwereka inzira kandi akabemera, abona yuko abakuze ari bategerezwa kumuyumvirira kugira ngo bamwigishe kwiyumvira neza arambere n'abavyeyi. Urumva yuko erega hajya iyo uri kuramwigisha kujya si ibintu bisanzwe ubu uri kumwigisha kubika imashini kugira ngo azokuyumvire akuze ngo ahindure kandi wewe ikintu wamwigishije ari ikintu kimwe cyonyene no kuvuga kubahiriza amategeko y'umugambwe, kuvuga nabi, kwica, urumva cyaye gufata nabi uwo bavuga yuko badasa cyangwa badasama igivyo ababanyi bashaka jewe nararavye ireresi imwe kuri front line yingene nani ijya leta y'abanyisilamu eta islamique cyangwa Daesh yigisha abana kuva ku myaka 4 kuva ku myaka 5 no kuvuga yuko uwo mwana amaze kugira imyaka igera ku 8 ku 9 nushobora kumuhindura. Ivyo bivugwa n'abandi, ivyo bivugwa n'abagize amahirwe bitabyo kuvya radicalisation endoctrinement imwe itagira izina. No kuvuga yuko amaze kugira imyaka 8 9 abagira amahirwe bagahindura ni babandi baba bafashwe bakuze bafise nk'imyaka 13 14 bamaze kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo, uravyumva. Nibo rero abagiye kugira iyo reresi barondeje bati uko bigenda kose ari abana bateza ko baravuyemo nibo bagize icyo bavuze baravuga bati twebwe amahirwe nayo mugabo ayo mahirwe nayahe abo usanga ari babandi baciye ibikonjo bakabaca amaguru kubera babwiye bati ni muzi wacu bagaca babankira bati mutemeye kwemera ivyo tubemeza mutegerezwa kuvyishura biteza kumeruko. Ikindi nagira nivuge n'igiki nuko duteza kwibuka ivyabaye nko mu Budagi wari wabivuze. Mu Budagi ingwano yaheze ugwaruka rugera ku bice 95 kwijana bamaze kuja kwa Hitler. Nukuvuga yuko imvire ugwaruka nk'ubwo hagati y'imyaka 13 n'imyaka 19 95 kwijana bose bagiye kuvyumviro vy'abo. Abo bibaza yuko bashobora kumarira iki gihugu
canke kumarira iki abandi atari ukwigirira nabi canke kugirira nabi. Tubandanye n'aya makuru nabundi n'igisata ca politike mu gihe buca haba amatora yo mwaka wa 2020 abasenyeri abapatiri n'abandi bakozi b'Imana barasabwa guterekana aho bahengamiye mu vya politike. Ivyo bikaba vyavuzwe na Pascal Nyabendarongo inama nshinga amateka kuri uno wa kane mu nkuka y'imisa yabereye Igitega. Igihugu murabona aho kigeze muri kino gihe twaratanguye bya bihe by'amatora twaheruka amatora muri 2015 murazi ngene byagenze ubu tugiye mu matora ya 2020 turifuza ko yo amatora meza ariko twagira ngo tubisabe nk'abakristo banyakubaha bungere bacu dukunda kandi twubaha banyakubaha abasaserdoti muri hano bakozi b'Imana mwese twagira dusabe kugira ngo muri aya matora tugiyemwo muri kino kiringo tugiyemwo aho tuzoba turiko turaza mu masengero atandukanye hirya no hino mu gihugu guhimbaza Imana turabasavye dushimitse kugira ngo mugerageze mu nyigisho muzoduha mu masengero atandukanye ntihazogire uwerekana ahengamiye mu bya politiki uko werekanya aho uhengamiye mu bya politike biradutsitaza twebwe nk'abakristo tubazi nk'abantu bari hagati na hagati tubazi nk'abantu batwigisha ijambo ry'Imana mugumaho nyene naho bigoye ariko turazi ko muri ncabwenge turazi yuko mufise amajambo mwokoresha mbabarira amatwi turazi ko mufise amajambo mwokoresha y'ingereranyo muze mukoresha yo. Inyishu ikaba itatevye aho urongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi Gervais Banshimiye ubusa yishuye ko ijambo ry'Imana ari ukuri ryigishwa uko riri ukuri nako kukaba kutaryohera benshi. Gervais Banshimiye ubusa murakoze kutwibutsa ko dushinzwe kwegeranya abantu n'abandi bataho dukwiye kwegamira kandi ko dushinzwe kwama dukoresha amajambo adakomeretsa naho ari ubuhinga bugoye. Nagira ngo mugabo ndababwire nyeniteka ko ijambo ry'Imana kubera ko rivuga ukuri hari aho rigera kababaza bikamera ntawamugera ukumena igihute kandi ntidushobora gucisha iruhande y'ijambo rimeze uko ira noneho ntituba tubaye aba mbere abahanuzi baratweretse inzira kandi no kubizira barabisize gato ariko ijambo ry'Imana tutarivuze uko riri nk'uko Imana yonyene yabibwiye umuhanuzi Yeremiya nitwebwe duheza tukahagwa. Mana rero ishaka kudukirurutsa ngo nitwame hahandi tube beza beranda. None ngaha duce dusozera amakuru kubashikiriza mwakoze mwese mafasha umwanya wo kuyakurikira naho kwisango rizokurikira mugire weekend nziza wanyu.